amakuru y'ukuntu Burundi n'igihugu ciza cane. Vuga neza Uburundi n'igihugu cahezagiwe. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse. Erega turi bamwe twose rimwe tuvuge rumwe, imigambwe n'amoko. Rero uyu mwaka urumuri rw'amahoro rwaje rufise agakemanyi k'ijambo rivuga riti abarundi twitorere indongozi zituganisha ku mbonakazoza y'igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Muti rero ico civugo mukibona gute? Ico civugo kijanye n'ibihe twimirije, ibihe vy'amatora byo guhitamwo indongozi nziza, indongozi zizotegeza kuri wa mugambi mwiza w'iterambere ry'igihugu cacu, aho nyene icubahiro amaze imisi asigura adusigurira nk'abene gihugu, nk'inzego mu ntwaro, haba mu makomine yagutse, mu ntara zitanu zagutse, aho hose yarahaciye ashimangira ubutumwa yari yaduhaye mu mwaka uheze. Manga ya nyene niyo yaturungika nk'intwara rumuri gutangariza abarundi ko igihugu cacu cinjiye mu mugambi, mu nteguro y'umugambi mwiza w'imbonakazoza y'iterambere, mbere igihugu cifashe muri 2040. Umwaka uheze rero twarungitse gutangaza iyo mbonakazoza, mbere n'uyu mwaka tukaba twarungitswe n'ubundi gushimangira kubandanya twigisha abene gihugu bacu. Ariko mu kivugo mwavyumvise tuganisha hamwe nari mvuze gutora indongozi zizodushikana kuri iyo mbonakazoza, indongozi nziza, indongozi twihitiyemwo atagahato, atawandya wangura, kandi indongozi tubona ko zikerebutse, zifise ubumenyi budasanzwe, zifise no gukunda igihugu cacu ku buryo mbere nyene icubahiro yifuza ko n'imbere y'iryo hangiro twoba twashitse ku mbonakazoza, mbere twoba twashitse kuri iyo mbonakazoza mbere y'iyo myaka, ko tuzoba twashize imbere abagabo n'abakenyezi bijunja kandi bafise ubumenyi budasanzwe, kugira ngo dushobore gutera imbere bana bwango, kuko iterambere ni umuvuduko. Rero yaranatangaje ko umwaka utangura wa 2025 ari umwaka tuzoba dutanguye urugendo rwihuta runyaruka. Ubu twari mu nyigisho, mu nteguro no gutegura mbere ico novuga ngo umushinge w'iryo terambere. Umushinge rero tubanza gutegurana mu mitwe, tugategurana mu ntwaro. Mwarumvise ko nyene icubahiro aduhimiriza nk'indongozi gushira hamwe imigambi twadusanga mu makomine, kugira ngo tuyavyaze imigambi minini yagutse mu makomine manini, mbere nitwayishira hamwe ikavyara imigambi minini yagutse mu ntara zitanu zagutse. Izo ntara nazo zikaba arizo zizoronka uburyo mu ndinganizo shasha yo gushira mu ngiro iyo migambi izoba yavuye mu makomine. Murumva yuko harimo bishasha tugenda turigishanya kuri imbonakazoza, haba mu ntwaro haba no mu iterambere. Mwumvise ko intwaro izo mu ntara izoba ariyo ishira mu ngiro imigambi
yagutse yo mu makomine yagutse, kuko uburyo izo ntara zagutse zizokoresha buzova muri leta, kugira ngo iyo migambi nyene amakomine yiteguriye, amakomine manini yashize hamwe ikija mu ngiro ubwo nyene bivuye ku ntara, bitarinze guca hejuru ku rwego rw'igihugu. Rero izi nyigisho ni inyigisho tuzokwamiza ko mbere no mu mwaka uza tuzobandanya twigishanya kugira ngo dushobore gushika ku ihangiro, twese tugana inzira imwe mu bumwe, nk'uko nyine icyubahiro aduhamagarira kwiga gukorera hamwe, haba mu makomine mbere no mu ntara zagutse. Nagomba rero subire ndabakengurukire abenegihugu b'iyi komine ya Mugina, abenegihugu mwaje mukareka imirimo yanyu mugabo mukaza tugasangira ijambo, tugasangira n'ibi bikorwa byo kwiteza imbere, kugira ngo ejo tuzobona icyo twirata muri iyi ndinganizo nshasha. Iyi ni komine Mugina, batubwiye yuko ikoraniyemo Mugina ya kera n'amabaye ya kera. Ni ukuvuga ko iyo migambi yose yahora muri Mugina ya kera n'amabaye ya kera muyegeranya tukazoyisanga mu gitabo kinini cya komine Mugina.